muri game Keshan Boy kuri wowe avuze iki afise akaye gaciro? Bo numuraperi nyene arapa fresh abizi kandi nkunda kandi nubaha mugabo ntatinya mugabo wenda ndamaze kubona ukuntu menga arantinya ukuntu ndamaze kubibona mugabo nibaza yuko niko bimeze niko muri ntimwibona ubwanwa no wadisinze cyane kuruta abandi gose kubera nako ndamubwira ntiyibona ubwanwa kubera ari amakosa menshi yankoreye FABILOVE. Ibintu cya mbere dutegerezwa kumenya nuko dutegerezwa gutaha utegerezwa gushira mu moto yuko atamukuru abura mukuru we. Ico kintu maze kucemera nibaza yuko nakijya kintu cyo gusenyera ku mugozi kuko wowe umaze kubona ko ari wo mukuru wawe uramwegera ukamusaba impanuro mugakorera hamwe bica bibandanya bigenda fresh mugabo mu gihe Yes, hello bakunzi ba TV sava umeze neza aho muri hose, big up kabisa, shout up. So Elma Love marimo nishike kuitera nko bisanzwe navuga ati reka ngaruke rero nze nk'umuvumbuzi. Uno munsi nkora nk'umuvumbuzi ndi muri ya system y'abavumbuzi navuga ati kanye kuvumbura umuntu somewhere kugira ngo ndabaryohere nanje ndabereke yuko everything we can do. So ndi muri centre ville nko mubona ndaze ko murazi neza abarimvyi benshi baba hano muri centre ville. So ngirenda muzana ndabazanira umuntu amazi gihe atari karavugwa ariko afise vyinshi yovugwako ninde kumana nanje kugira ngo mumubone for the first time. Yes, nkoma wewe ko turi kumana MNF Jimbo twamusanze mu rugo ariko kwa vyatubegwa ngo tumuronke ko bari to stop kabisa batwankiye ko tubandanya umurimo wacu nko twari tuvyifuza ariko reka tukongera tumuhikaze kabisa kuri Ndaha TV. Bro, welcome. Ewana asante sana murakoze cyane nanje ndabaye ikaze muhira muri Sanze. Nubwo mwatwanye ko twinjira mu rugo ariya nyene nivyabaye ngomwe nyene tumugani washaka nta kibazo karibu ariko biravugwa neza yuko MNF Jimba dakunze gukora isuku cyane niyo mama batugiye kwinjira bo niba ndabivuga abantu nyese muri bamwe nasanze ngaba bamwe ati wapi ari ntihasa fresh nimwo bandamwinjira hari urababeshe okay bo birashoboka rero ifoko uzi ko ufisiyo defrashwa no gutegura icyo tuma iyo defo yawe itaba nico gituma privé yamikenewe kubihari. Ego anyway muziki unaendelea yaje bro? Muziki ni fresh tuko turakora cyane dusenga kandi cyane tunasaba n'abakunzi nyene b'umuziki ndundi batugumize kamaso badushigikire basangiza abandi bikorwa vyacu kugira ngo turonke n'inguvu zo kubandanya dukora ibindi vyiza gusumba hajya. Je ndabona umenga ibintu vyarahindutse je sinahero kubanga hasa ushamya rohero yanafanga sha kwa mingi ni wapi tu nyene ni mipango ya Mungu tu, ni mipango ya Mungu, ni uko buca nyene siko bwira nyene bucana yandi niko bimeze, ni uko nyene ijya ejo nsanga mu Kirundo. Yes, nko bisanzwe vraiment naye nihenze, sorry sana kabisa, nibagiye guhera kuri vya bintu mukunda nk'umuraperi nyene ifako yikora mugabo tukagenda na turi muri mood. Yeah, ndi muto sindi gito ndi mu mukubito ku maflow y'imoto akarapa kihaze nikaze tugire bato mpaka ndakeretse yuko arakana gato bikikata kuriya tunaingia kushoto ntabyo fyoto noche natsumoto mini baba yeah hawo ni watoto zangu tena mama yeah hawo na wapa kanyonyo nimwe bona ubwana mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana nimwe bona ubwana mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana 1 2 ndabarusha gucana 3 4 muracara bana 5 reki yo myotsi mucana irabongoza mukigira nk'Imana ya numvirije neza ukuntu ukora cyane cyakumenya ko iki abaraperi kenshi mukunze gupondana mu kazi kahe. Bo nyene ni just nyene guchallenging abandi baraperi kugira ngo bave mu gacerere nubwo nyene hari abavyakira ukundi bakitwaza ibigiye bitandukanye ngo ujya n'umwana ujya tanga umuziki hirya ejo sinoshobora kumwishura ariko ico no bamenyeshe nuko ubwana ntiburirimba kandi n'ubwanwa ntiburirimba ushobora kuba ufise ubwanwa mugabo utazi kuririmba cyangwa ushobora kuba uri umwana ushobora kurapa kurusha ujya afise ubwanwa rero nibaza yuko nk'abavuga ico barihenda cyane
muri rap biremewe cyane ko nshobora kukudisinga nkagukonzo nkagupiga ikonzo kandi ntakwanga mugabo nyene kugira ngo rap nyene igumane nyene circulation nyene mood yayo ntipfe. Ariko tunibaze neza yuko mwese uko mubikora atanzigwa muba mubishizemo ntanziga ibirimo. Je ntanziga mfise ariko abandi hari ababishiramo inzigo tu. Imigenderanire yawe na B-Face igeze gushaka runo mwanya? Bo B-Face imigenderanire yanje nawe imeze neza cyane kandi nibikorwa vyinshi twahuriyemo canke tumaze gukorana nibaza ko apare yakijya mumaze kuronka hariho nibindi vuba cyane bigiye gusohoka nibaza yuko rero turindira cyane vuba cyane tuzobereka ibikorwa. Ariko amakuru mfise biravuga neza ko mu minsi heze mutari mumeraniye neza hari utuntu twari twabacisha cyanishijemo gatoyi mumera nk'uko umwana mumvikana gatoyi byari biki bro? Ivyo ntivyigeze bihaba wabikuye hehe vyagenze gute nyene nk'umushakashatsi ndashaka izo nkuru nazira ndavuga ati umunsi uzokura nze ndazikubaza. Oya bo mu bisanzwe hari abantu benshi ibintu bataramenya. B-Face apare yuko babona yuko amfasha mu muziki hariho n'ubundi buzima busanzwe amfasha afise vyinshi afasha mu rero mushobora kuba mubona peut-être bashobora kuvuga amajambo menshi nkuko babona kubera haize umwaka urenga atagikorwa kiboneka hagati yanje nawe babona mugabo nibaza yuko birahari vyinshi muri studio rero kubw'ivyo barindira umwanya wavyo ugere kugira ngo bashobore kubironka. Umuntu ari wewe atavuga rumwe na B-Face murashobora kuba muvuga rumwe wewe? None je katacu tuba dupfa no kuvuga jewe uwo afise baba bafitani ikibazo je ntibiba bindaba yego. Muri game Keshan Boy kuri wowe avuze iki afise akaye gaciro? Bo numuraperi nyene arapa fresh abizi kandi nkunda kandi nubaha mugabo ntatinya mugabo wenda ndamaze kubona ukuntu menga arantinya ukuntu ndamaze kubibona mugabo nibaza yuko niko bimeze niko muri ntimwibona ubwanwa no wadisinze cyane kuruta abandi gose kubera nako ndamubwira ntiyibona ubwanwa kubera ari amakosa menshi yankoreye FABILOVE nico gituma namubwiye ati ntiwibona ubwanwa umbone ndakana nimba atari banga tumucane sasa hapa arifanyanga nini bro? Bo yana interview yava ibandende cyane kubera amakosa wanze kunkorera ni menshi cyane kandi je nta kibazo kabisa ibandende ibangufi bana gikuru tuwe habare mu bintu ngira akamaro bikenewe kumvirizwa. Bo je mu bisanzwe kera je natanguriye umuziki ahantu bita Ibuhonga nibaza ko abantu benshi bahazi muri Bujumbura rirari rero kera bahora bamutumira FABILOVE akaza kugira ibiteramo hariya attention nanje hariya nari umustar abantu benshi bahariya mu giteramo batambonye mu nta nubwo baryoherwa naho wazanande rero ico gihe FABILOVE turahurira muri ivyo biteramo turamenyana turahana contact turaza turaganira muri WhatsApp nkagenda no kumutemberera muhira donc twamaze kuba bagenzi ariko rero munyuma jewe chandalonka ide yo kuririmba indirimbo yitwa King B-Face ari abantu benshi bagiye no kumenyera ko kubera hari imiryango myinshi yanyugururiye ijya ndirimbo rero maze gusohora cover indirimbo King B-Face aho nyene FABILOVE acaranyandikira randungikira cover aranyandikira peti yangu kubera iki cover kubera iki ino titre kubera iki indirimbo kubera iki ino ndirimbo ndamubwira brother jewe nsanzwe ndabizi ndavyumva ko ari ivyo mupfa mugabo vyarashitse je indirimbo nyene ndumva no ikora ndayikuye ku mutima kandi ntagwa nturimwe muri no ndirimbo sinakuvuzemwo ntagwa nkorurimwo none umva wo babazwa niki nibisanzwe tu nibisanzwe bo mujamare ntiyanyumviriza aravuga ati urumu hypocrite urumu enemy wanje kugeza kuri no saha mugabo je sinarinze ave indirimbo nari bwayumve sinarinzi ico igitumye avuze uko bo je rero indirimbo isohotse FABILOVE bwiwe nyene arasubira aranyandikira arantuka arambwira amajambo menshi acarambloka je ivyo byose ndabirengera ndihorera ntacu navyishuye ko narihoreye aranatuma aba team yiwe Keshan Boy bose baranyandikiye ama audio ngaha abantu kabambwira amajambo mabi mugabo aho se ndajya umutima menyo ndihorera
so indirimbo rero isohotse Bface aravuga ati ifo ko ndondera no muririmbyi yagize no idea agashobora kundirimba arandondera amaturamenyana aza gusanga rero ufise tara aravuga ati ifo ko ndagushigikira arashira muri rap business muri ya crew aradukoresha ijya ndirimbo nayo indirimbo mwarabonye ko abantu benshi baratumenye biciye kuri iyo ndirimbo rero je nibaza ko iyo niyo ntango ya beef ya Jena FABILOVE rero bibandanije ko je ivyo byose urumva ko nabirengeye ndihorera hirya yejo haheze nk'amezi 5 nani Patrick Page muri Hit Connection bari kumwe na Strogoff baragize nani indirimbo yo guhayagiza rap bavuga ati rero ino ndirimbo reka tuyikoranirizemwo abarapere b'abarundi je Pajo acara telefone arambwira urafise time uze kuri studio hari indirimbo tuko turakora yo guhayagiza rap ushobora kuza ugashiramwo vesi ko nawe uri umuraperi kandi nkunda ukuntu rapa nemera ndamubwira nta kibazo ndashobora kuza ariko ngiye kuri studio FABILOVE na Desire bambwira ngo mnafi naririmba muri no ndirimbo ndibaza ntangura kwibaza ibibazo none je FABILOVE na Desire bombuza ko ndirimba muri no ndirimbo gute atari bo bamamagaye kandi nabo iriba kwendose ryo kuza kuririmba gushirijwe muri no ndirimbo nabo niryo barose kuko nabo bahamagawe mu bandi bo hari abaraperi benshi hari ba Wawa ba Pauzone ba aba Overdue benshi abaraperi benshi ariko havamwe abaraperi babiri abari bo bavuga yuko M9 aririmbye muri iyo ndirimbo bo baca bayivamo bareke kurimba muri iyo ndirimbo bo jewe candaraba ati hakaba abaraperi babiri bova muri iyo ndirimbo kubera kuntinya ko dushobora gushira flow muri iyo ndirimbo reka je ndavyihoze nitahire kugira ngo baronka amahoro batunganirwe ariko nwaza yuko uwinzigo niwigera utobolisi kandi bajya ni bakuru banje bajya nibo bantu bari kunyereka ati muri no shamba bigenda ukuntu mugabo kubona baciye banyereka nk'ibintu nk'ivyo reka cemba giswitch inobera rece nironderera n'ubwanwa uko buraboneka sasa tukiraho nyene kwanza turabandanye bamaze kwankira yuko uririmba mu yo ndirimbo Patrick yari yakuhamagaye yakivuze kwiki Patrick kwanza muri uwo mwanya ntiyari kuri studio Patrick ngo ashoboye kudadanura ivyo bintu kandi nanje sinashoboye kuca ndamutelefona wenyene nace nitahira nshitse muhira niho nace ndamutelefona acarambwira yuntelefona nkiri hajya ukiri hajya kuri studio niho vyari kuca vyora mugabo ko vyagenze uko nta kundi wihangane ca turavyikabusha ubu kugira ngo imigenderanire yawe na FABILOVE isubire hamwe nk'abaririmbyi y'abarundi ndetse musanzwe ko mukora umwuga umwe mushaka guteza imbere igihugu vyoca muri yihenzira uganye tuvuge ati birafasha inzira nziza ubuonya bafitanye imigenderanire myiza nta beef hari nyene yindana ko iyo ndumva si beef y'akazi iyo ni beef yindani tumwonagiranira nabi ejo canke ejo bo je nibaza yuko jewe ku ruhande rwanje ugenda mufata nka big brother ntaca ntwaye ni muraperi nkundi nye nakora nanje kandi nanje ziwanje nanje abishima uko nkora kuko feedback y'abakunzi b'umuziki ndundi ndayibona iranshikira rero je nibaza yuko mu gihe jewe ata beef ndamufitiye ariko we akakomeza nyereka yuko amfitiye beef nibaza yuko code iri kuriwe nukuvuga ni wewe wenyene azokwigurura mutima avuga ati ifo ko ndondera petit frère M9 Jimbo kugira ngo dushobore guheza ikibazo kiri hagati yanje nawe mugabo atabishatse nibaza yuko nta yindi nta wundi buryo twoshobora kubicisha uwo baje hagati avuga ati je ngenda bakuze mwe muri babiri mwicara ahantu mu biganire kuri wowe vyemera canke bavuga ati no mpaka nyene nyironderera nta kibazo na kimwe of course hapo sasa tushaenda naronse ingesho nari nkeneye so tugaruke ku muziki wawe nyezina bikorwa uri kurakora bimeze bi ariko usa no kumenga wagiye mu gacerere umwanya muremure hari iki kibazo bro bo nari nagiye mu gacerere nyene kubera nariko ndarecordinga cyane indirimbo kandi urazi ko bisaba nama image twari muri tournage kugira ngo dushobore kuronka uburazi umuziki ni audio video
rero bisaba ko wiha nyene umwanya ukwiye kugira ngo abakunzi b'umuziki ndundi uze kubaha igikorwa kimeze neza witondeye ya bintu nk'ivyo. Ego nani Kingorongoro araje ngati ntungereranye n'abana baba generation COVID-19 nkamwe nk'abarapere mwavyimeza avuga ati twebwe kwa ko waradukuriye ariko utubwiye ico kijambo mwashakiriye gute? Je nibaza yuko umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuvuga uko yishakiye mugabo hagaruka rya jambo nyene mutoya atubashe mukuru nawe yubahe mutoyi ibana umuriro uzokwama waka mugabo ni bon afise impamvu yabivuze nibaza ko mu mubaza wenyene ushobora no gusanga tanzigira imwe ari vya bindi nyene kugira ngo rap nyene ivugwe ije ku mwanya ya ego impamvu utari kuraboneka cyane mu biteramo mu gihe turi mu kwezi kw'ibiteramo hirya no hino bitandukanye ni yihe nk'umuraperi kuko turabona ko abakiri kubaje vuba bagakora no munsi bariko baraboneka mu biteramo bitandukanye ndetse bikomakomeye ariko nkamwebwe namwe musa namwe ko mwaziye rimwe mugakora ibikorwa namwe bimeze neza mutari kumuraboneka hari ihe impamvu bo Jenny baza yuko nico nikibazo kigize uwo baza staff yanje ababijejwe kuko baravugana je pansingira ntibahuza canke barabarondera ugasanga ntibariko barahuza nyene ikiyago hagati yabo mugabo nibaza yuko muri programme zacu natwe turafise tuwa tuzogira ibiteramo yo kushira habona iyo ndirimbo tuzoyigirira amatua y'ama concert ego uravye muziki ndundi muri rusange uriko urabona iterambere ryawo ndetse ukabona naho biriko birapfira ubona yuko turiko tugwaye hehe mu muziki wacu canke twongereza intege hehe kugira ngo ibintu bigende bimeze neza nidusenyera ku mugozi cyonyene yego ikintu ubona cyo kugira ngo abantu dusenyere ku mugozi umwe twaze niko ico benshi baguma bakivuga mugabo kigahera mu majambo nyene kukivuga tukuri microphone canke ahandi hantu bo Jenny baza yuko ikintu ca mbere dutegerezwa kumenya nuko dutegerezwa gutaha utegerezwa gushira mu moto yuko atamukuru abura mukuru izo cyo kintu maze kucemera nibaza yuko nakijya kintu cyo gusenyera ku mugozi kuko wowe umaze kubona ko ari wo mukuru wawe uramwegera ukamusaba impanuro mugakorera hamwe bica bibandanya bigenda fresh mugabo mu gihe umuntu wese akici ndarenze ndakazi ndashoboye ndikwije nibaza yuko rero biracaguranye cyane ariko nibaza ko tuzobasengera cyane kugira ngo ivyo vyiyumviro bive mu mutwe umuntu muto yemereye ko mukuru we hari ico yomufasha kandi na mukuru we yemereye ko muto yiwe hari ico yomufasha bisa yes bakunze bandative mumvise neza ko MNF Jimbo yatubwiye menshi kubijanye na FABILOVE kubijanye na Bface on the floor ndetse nibijanye n'umuziki yiwe muri rusange so MNF indirimbo yawe tuyitegege ari none muri iki gihe gisigaye indirimbo yanje nibaza yuko nta ndwi zibiri zisigaye zibiri zisigaye kuko ama image yarafashwe turindiriye nyene baheze montage kugira ngo ce tuyishira hanze murakoze cyane je ndishimye kuba nagusanze mu rugo kuko iyo nta gusanga aho urumva nabamomvye ariko Imana ishimwe tuko nagusanze ukiri mu rugo ndagushimira cyane kumwe yampaye ndetse unavuge nakajambo ko gusangiza abantu wanyu bari kwadukurikirana so abakunzi banda Ndaha TV abakunzi banda TV ndabakunda cyane kandi ndazi yuko mwebwe muri abantu mufise urukundo rurenze cyane mufata ukuboko rero sivyo mufata ukuboko munjabutse ruriya ruzi ruri imbere hariya kugira ngo dushobe kubandanya ama flow yacu ashika kure ibikorwa byacu bishika kure aho rero twagiye kuri YouTube channel yanje nitwa MNF Jimbo bagende hajya bagire subscribe bashire comment hajya ba partage bakora Facebook page nitwa MNF Jimbo Instagram kunyene rero nibaza ko dukoreye hamwe twobandanya dutera imbere gusumba ya na cyane turangize neza kuri nanje nzoronka ibi biraremesha kugushonje ko mu mwanya za kunesha yeah ibi mota birachokesha
kubushonje adafise nahagopesha yeah kwihangana biraguma bikajyana ku mutima kandi ntumbaza igituma niko nakuze ndavyumva ko bijyana nk'ikiguma gumya umutima ubuzima butangwa n'Imana bakera bayamaze ico wankamuka bana tu ico kumenya nuko jewe nawe dusa ingo dukuru ubudasa muri twese nanyagupfa ico dupfana hajya gisumba ico dupfa ugwanko ni heruva nukuri sinda vyumva mbe tuvomera mu biva bituma habura love mbuze warose nanje ntoba ndose man ubuze narose nawe ukabukize yani nicaye inteke ryohi yo kitarose isukari muri rwa rukundo muze dukorere mu runani fasha udafise kuko jo azoronka mu higi n'impinduka biduga bikamanuka n'urukwaviyo rukuze umwana niwe gonka yeah navyi yaguhaye niyo yanyimye abagabo babiri nibaronkera rimwe nguma senga Imana mfukamye ni kabiri na rimwe tukamera kumwe nanje Hey bro, thanks sir. Je ndagushimiye cyane ku mwanya so bakunze banda TV mwumvise ko yari shosho yari pari twari twagiye ariko ndababwiye neza ko nanjye ndabakunda cyane kwa subscribe like share na comment kugira ngo tubane twishimana peace.